wacu ni hariya mu ijuru. Ngomba rero mu gusezerana dusezerane twibukanije mu ijuru. Amen. Mumbaza muti mu ijuru nihe? Mu ijuru tero vuga nti ni hejuru, kubera ni umwami wacu Yesu Kristo yagiye ajana. Kubera Bibiliya ivuga ngo Eliya yagiye atunga mu gashuru. Kubera kandi Bibiliya ivuga ngo Enoki yaratugijwe atuzwa mu ijuru. Ngaca numva ngo ibyo byose ni hejuru. Yesu ashimwe. Ndiko nasoma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo aho hantu y'abamarayika baba, aho hantu ni mu gihugu cy'abaserafi, aho hantu ni mu gihugu cy'abakerubi, aho hantu ni mu gihugu cy'abakuru 24, aho hantu ni Imana ibyagiye. Ko birivuga ngo ijuru ni intebe y'Imana, isi nayo ni ndava y'ibirenge byayo. Mu ijuru ni ahantu heza. Mu masezerano y'Imana n'abantu, porogaramu na pula y'Imana ni yuko abantu bayigororokeye bazohava bava mu isi bakaduka kuba hariya mu ijuru. Urutonde rw'Imana ni uko abantu bayikundiye bakemera ibi tubabwira mu butumwa bwiza. Naravuze nti igihe nakizwa nta Mana nigeze mbona, mugabo Imana nayiboneye mu bantu. N'igihe ibyaha bimvaka nta Mana nigeze mbona izanye ikinyuko ngo inyukure inkure kw'ibyaha. Ariko aba bakozi b'Imana nibo babwiye ukuri ko muri iri jambo. Ndabumva mw'Imana, ndangana nk'uko bambari, njyanye nk'uko bambari, ndarumva imitwaro yanjye yose nari mfise iramvuyeko. Amen. Icyo gituma bibereye nabwo muriko muraruka none mwumviriza impanuro z'ivino, kandi nganura aba bantu barino kujya kwama nk'abagabo, nkabanura kujya kwama, kuko twebwe turino Imana ica muri twebwe ikinjira hariya. Mwarimu abwiye umuntu ngo Imana ikugirira imbabazi, umuntu aca yumva ati kuko bivuzwe n'intumwa yayo ndemeye ndizeye kandi yuko Imana ingiriye imbabazi. Amen. Ntabwo ni kuntu tuzobona Imana. Icyo gituma mwumva mbambira cyane ino, nkabambira cyane ino, kubera ino niyo ubugingo bw'ishengero kudutubiriza. Haleluya. Ingufu zikava ino zikinjira muri komite, zikava muri komite zikinjira mu makorari, zikanyagara hariya mu mihana hose. Imana igashwara. Nta Mana tuzobona ikiragenda nk'intama, Imana iri mu bantu. Icyo gituma Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana buraha muri twebwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana rero kugeza aho itanga umwana wayo w'ikinege mu ngufu zayo nyinshi, arapfa ku musaraba kugira ngo vyanga bikunda irutanga materiyere zose zishoboka kugira ngo umuntu akizwe n'amaraso ya Yesu hamaje kuganisha. Iwacu ni hehe? Abantu Paulo yavuze ngo niho twiteze ku mukiza wacu azoza azana. Mu ntumbero ki ni gute umuntu yokumva yiyemera kwadoja mu ijuru? Niyo ntumbero ki? Ni gute umuntu yokwiyemera kwadoja mu ijuru?
kubera uraha kugira ngo bucagenda mico usanze mu kabare ngo bucagenda mico usanze mu hoteli ahejeje gusambana ngo bucagenda mico uroza amahera yagurunisha kube akagura umusaraba umudari akawamba mwahura ngo haje bucagenda mico uvuye kubatizwa mwahura avuye kubatizwa mwahura atahura ngo bucagenda mico urusanganye buji urusanganye iki unduko asanga abandi ariko baracanga n'amashurwe avuye kubatizwa Bukarama hariya wabaza ati mwe ariko mugana ngo gwe ngo mwijuru ariko none niyihe assurance umuntu yumva avuga ati jewe je suis sûr ndumva niyemera ndabyemera ko nzoja mw'ijuru vyocahe kugira ngo umuntu yiyemere avuga ati ndafise assurance de la vie éternelle ndumva mu bakandida bo kuja mw'ijuru ndimo bigenda kuti dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice ca 15 igice ca 15 ku murongo w'11 kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri umuherezi abwira se ati data mumugabane w'ibintu notwaye abagaburira itunga ryiwe iminsi mike ishize umuherezi akoranya ibintu vyiwe vyose aragenda aja mu kindi gihugu ca kure ashitseyo yayisha ibintu vyiwe ubuhumbu abimaze byose ikigoye gikomeye gitera muri ico gihugu atangura gufutana aragenda ashuka ku muntu wo muri ico gihugu amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya ntagire ubimunutsa yisubiyemwo aribwira ati abacangiro bari kwa data bangana kuriya kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza nanje je inzara iriko iranyicira hano mve hasi nje kwa data mubwire ni data nacumuye kuyo mu ijuru no ku maso yawe singikwiye kwitwa umwana wawe fumubwire umucangiro wawe ava hasi aja kwa se amubona akiri kure amutera akagongwe arirukanga amugwa mu izosi aramugumbira wa muhungu aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe singikwiye kwitwa umwana wawe maze se abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge muzane yashuri muze muyibage turye tunezerwe kuko uyu mwana wanje yari yapfuye none arazutse yari yahavye none arahabutse nuko batangura kunezerwa Imana ihabwa icubahiro cane. Uyu mugani w'umwana w'icangazi uragomba kutwigisha neza ku muntu atahura cyane, uragomba kutwigisha neza ibintu bishobora kwemeza ko umuntu azoja mu ijuru. Hari ibintu rero tukiryohera ibyo tubivemo, ibintu byo gusosereza ngo niko ndaja mu ijuru, ibyo tubivemo. Dutore ukuri neza, dutore umuti n'igiti, dutore bitandukanye ibyatsi n'ururo. Hanyuma rero twumve neza n'ibiki bishobora kwizeza umuntu akumva yiyemera. Bamubwira bati shira urutoki hejuru kuzoja mu ijuru, akumva agarora ukuboko kugororotse neza niva rugutwi yumva yiyemera. Amen. Amen. Umwana w'icangazi
agereranywa n'umunyabyaha, umuntu agararije, umuntu yanse inyigisho zo kwa se, umuntu yanse ubuzima bwo kwa se, umunyabyaha, umuntu yanse inyifato yo kwa se, umuntu yanse indya zo kwa se, umuntu atagomba gukora nk'uko se agomba, umuntu avuga ati jewe ndatandukanye nabi wacu, umuntu avuga ati jewe ngomba gukora ibyo nigombeye jewe nyene, kuko Bibiliya ivuga ngo muri Zaburi ngo uwigungira ukwiwe abarondera ibyo yiharije kandi yanka inama nziza zose. Uyo rero niwe munyabyaha, umuntu bahanura ntiyemere ntiyumve. Iyo mwana w'icyangazi yashaka gukora ibyo bimuvuyemo wenyine, ibyo yiyumviriye uko abigombye, ntagire ikindi kintu bamuzana bamubarira atari ibyo yigombeye. Bibiliya rero ibyo bintu ifite icyaha, ubugarariji, guta inzira, guca umurongo, kandi uko cyaha wese Bibiliya ivuga ngo n'umuja w'icyaha. Uyo mwana w'icyangazi acahitamo kugenda mu buja. Kwa se usomye neza igisomwa kiratwereka ngo yari kwa se ariko ntiyari mu baca, akiri kwa se ntiyari mu baca, yari mu bana bo kwa data. Siko none amaze guhindura no guhindura ivyiyumviro, acava mu bana bo kwa data acagenda mu bana ba wa mubi. Ashitseyo rero yihereza ibyabantu, inyobwa zaho, indya zaho, ubusambanyi bwaho, ubuhumbu bwaho. Uyo muhungu ngo ibyo yari yakuye kwa se birahera, kuko umuntu yari karagwa akwasenga, uturirimba turirimba, mugabo ariko aranyerera muri korale buhoro buhoro, wamugendera akakubwira ngo Yesu ashimwe, nawe uti amen. Mugabo ariko arava imbere, ageze hariya inyuma ntiyasigara yicara, yahora atonda isaha zibiri agatondera muri korale. Mugabo uno munsi atondera hariya, wamuramutsa ngo Yesu ashimwe, akaza arikomeza, akagerageza kuza arikomeza. Bibiliya ivuga ngo uyu mwana w'icyangazi ibyo yari afise kwa se yagiye atwaye, biratangura birayonga. Imana idufashe. Amasengesho arayonga, gusoma mu ijambo ry'Imana birayonga. Erega kera tugikizwa wasanga abana b'Imana bagendana na Bibiliya, kandi nta soni Bibiliya yadutera. Ariko uno munsi nokuvugana ni abafise amabibiliya bashyira amaboko hejuru, sinobura na 50. Mugabo avuze nti abazanye Bibiliya nibazishyira hejuru tujanze baka 20. biva kuki? Nukuyonga